munsi n'umunsi w'intibagiranwa hano muri iyi ntara ya Mwaro. Si ubwa mbere ndahaje kandi si n'ubwa nyuma, ariko n'umunsi udasa n'iyindi muri iyi ntara, kuko mwamperuka mu mugambwe CNDD-FDD ntarahindurirwa amateka. None rero kubera iyo Mana yaturinze ikadufasha tugashika no kuri uyu munsi, ikavugira mu bagumyabanga bakavuga ururimi rumwe, bakabona uwo baguye kwizera yobaje imbere, nagomba tubanze tuyikengurukire mu kuyikomera amashi menshi cyane. Iyo Mana uwishimira ntiyoronka ingena bivuga, kuko nk'Uburundi nitwe ba mbere twayibonye kuko Shetani umwasi mubi yatwiziziye imyaka n'imyaka. Shetani raducamwo twese gushikaho duhinduka tutakivuga ururimi rumwe kandi twese twose rimwe. Shetani yari yaratwiziziye turaja mu njyane z'amacakubiri, tuguma turondera ico dutandukanya, kandi twese twarabarundi. Hanyuma abarundi twese turagogwa kubera ayo mabwa Shetani yari yadushizemwo. Turarira turaboroga tutagira uwo turirira, ariko umunsi umwe Imana iratwumva. Yaratwumvise iravuga iti kuva ubu abarundi ntimugisubira gucanamwo mupfa bitagira mvura. None dusubire tuyikomera amashi cyane. Imana yaradufashije cyane. Erega iyo itadufasha ntituba turi ngaho no munsi, ntituba tunezerewe uku. Birahimbaye cyane rero, kuko iyo twavuye turahazi twese. Ingwara y'amacakubiri, yabe y'ubwoko, y'intara, y'imigambwe, eka ntawe Shetani taciye kugira ngo irabe ko abarundi tutokwigira tuvuga rumwe kugira twubake igihugu cyacu. None turahimbaye we cyane uyu munsi. Nagira ntangura ubwa mbere gukengurukira mwebwe mwese abanyamwaro n'abatumire banyu, kuko mwasidukanye n'iyonka muje kumviriza imigabo n'imigambi y'umugambwe CNDD-FDD izaniye abarundi kugira ngo izirangurwe muri iki kiringo kiza c'imyaka 7. Iri koraniro ry'uno munsi rirabaye kugira ngo abanyamwaro mwese mwiyumvire. Abagumyabanga nta kigoye kirimo, kuko twama turiko turigisha nyakarangamutima, aho tuvuga yuko atakindi kituraje ishinga atari uko mu Burundi hoba leta ishingiye ku mategeko, inzego zitorerwa n'abene gihugu, umurundi agatunganirwa mu biwe no mu vyiwe. Nta kindi kiraje ishinga umugambwe CNDD-FDD atari uko tuzoruhuka tubonye abarundi bose baroraniwe muri iki gihugu cyacu ciza Imana yaduhaye. Nico gituma rero iyi migambi itaje kubwirwa abagumyabanga gusa, ahubwo tugomba kwimenyesha cyane cyane abo tudasangiye imigambwe, kuko amatora araba abarundi bose. Ntiduhave twihenda, amatora araza kugira ngo imigambwe ishira imbere abahiganwa, ndetse n'abigenga nabo nyene baronye akaryo ko guhiganwa, ariko n'abarundi batora. Ntihagire uzosubira kubesha imbere yuko uba umunywanyi w'umugambwe ubura umurundi wese aba mu mugambwe atawubamwo ahamagarirwa kwitorera indongozi zirongora igihugu, kuko hariho abahora bavyihendako.
iyo abonye yarafise abanywanyi benshi akazana imigambi abarundi badakunda, akabona abanywanyi ntibamutoye, akunda guca avuga ngo banyivye. Ntawakwivye kuko abanywanyi bawe si itunga ryawe utwara mu mufuko. N'abarundi iyo badashimishijwe n'imigambi izanywe n'umugambwe munaka baratora uwazanye imigambi myiza. Uwo rero batoye ntabayivye kuko n'abarundi baba batoye. Nico gituma rero ngaha ndiko ndavuga mbwira abarundi bose kuko imigambi tubazaniye nizoteza imbere igihugu ata numwe avuyemwo. Uno munsi twazindukiye Mwaro nkuko tuzoja no mu zindi ntara. Ejo imboneza yacu yamaho nyene icubahiro Petero Nkurunziza iyo mvuze nyene icubahiro imboneza yacu jewe ndumva ku mutima mfise ikintu gikomeye cyane kuko Imana niwe yatanguye kwibira akabanga yuko Burundi bugira bukire. Hanyuma Imana iramutora nka Musa aratujabukana ikiyaga gitukura. None ni muri aya mahoro turimo. N'ubu nyene tubuye tugishika ngaha ikimenyetso giciye cicapura kuzuba. Imana iravuga mu Burundi. Imana iravuga. Uburundi bwaramaze guhezagirwa n'Uburundi bw'Imana. Imana iburabisha ijisho kuva mu kwa mbere gushika mu kwa 12. Ntiryama ntisinzira. Nico gituma abarundi twese tworema ku mutima tukumva kanyamuneza. Dushimira Imana yacu mu kuyikomera amashi menshi cyane. Kuva umunsi w'ibihumbi 2005 umugambwe CNDD-FDD ushikiriye ubwo butegetsi kugira tujabuke tuve muri ya magume, kugira ngo twinjire mu gihugu cyiza Imana yaturaganiye. Imana koko yatwiyeretse kuko mu Burundi hari inzara, hari ubukene butagira uko bungana. Mbere n'ubu abari hanze bagoma bavuga ko Burundi bukiri nka kwa kundi bwari buri kijya gihe, baracibaza kwa kiri kwashi nkimwe yari iri kijya gihe. Ariko murabona yuko ubu twarahajabutse. Imana yaradutunze. Twazindukiye ngaha rero kuko tubakunda kandi turazi ko namwe abanyamwaro mudukunda. Jewe cyane cyane ndazi ko abanyamwaro mu nkunda. Turabanyu namwe mukaba bacu. Nagira amenyeshe mwebwe abanyamwaro yuko jewe ndi wanyu kandi namwe muri abacu. Nikimenyamenya nagira ndabwira yuko urukwavu rwa mbere natunze niga mu mashuri mato mato naruguriye hajya mu Nyantore aho muri komine Ndavu. Nari nkiri umwana muto, murumva ahantu nashobora kugenda n'amaguru. Twahura nabo ngahi muri Mwaro, babo mu Kayokwe, abinyabihanga, babo muri Ndava nyene, tugahura bamwe baje gusuma abandi bashoye, nanje nashoye ibiziriko. Murumva ko tuzinanye cyane. Turabanyu kuko twabanye umwanya muremure, turagendana. Bivuga ko yuko rero ngahi Mwaro ndahazi cyane. Ndazi ingorane abanyamwaro bafise, ndazi ivyo bagona, ivyo bipfuza n'ivyo banka. Abanyamwaro ndazi yuko imigambi ndabazaniye
ni migambi twama turiko turayaga uko bukeye uko bwije kuko twabanye umwanya muremure. Mushima ndi wanyu ngaha Imwaro, n'iterambere mubona ngaha Imwaro ryatanguye turi kumwe. Ndavyibuka inzu ya mbere twavuga ngo ni nziza zari zimwe zubakwa n'abazungu b'abagereki ajya ku isoko, niho twita yuko turi mu gisirimu. Muguno munsi murabe ingene Mwaro yahindutse. Aho Imwaro ndahafise abagenzi benshi. Hariho igihe twari turiko turavuga ibijanye n'inzara, narindi hajya muri komine Rusaka. Ndavyibuka twari twaje ku rubanza, murumva ko ndafise imiryango n'abagenzi. Hanyuma ndaraba amabuye ahari, ndavuga nti mbega mwebwe ngaha Imwaro mutunzwe n'iki? Barambwira bati erega hariho ngaha aho igiterwa mbumbarugo ari umugano, ngo kuko ngo umuhungu asohotse bamusohoza ikigundu c'umugano. Ndavuga nti none ngaha tuzohava ryari? Uno munsi ndahaciye sanga hari ibigori bishajije, kubera leta yamuka muri CNDD-FDD yaratoye umugambi wo guteza imbere uburimyi mu gusahiriza abarimyi mu kubaha umwavu ku giciro giciriritse. Bose n'abari barabaye ibinebwe kuko bavuga bati nuguta amaboko, baciye bakora amaboko mu mpuzu, bararima barimbura. Aho Imwaro barasuye barantera inkuru bambwira baterega aha ni mu ntara ya Mugamba nta bijumbu vyohaba. Ariko bukeye kabiri naratembereye gatoyi turi kumwe na buramatari, tuja gutemberera umutamaraho ndi w'umwami. Niwe yatweretse yuko ibijumbu bishobora kwimbuka ngaha muri komine Kayokwe, atwereka ikijumbu c'ibiro 3. Murumva yuko abarundi bavuye mu magume bace batagwa gukanura, baragerageza ibiterwa by'ubwoko bwose, hanyuma Imana nayo irahezagira. Uwo mutama ndi ku mwami yatumye ntangura kwiyumvira nanje ingene inzara itazosubira kudutera kuko yarampaye akarorero. Aho Imwaro ndibuka igihe natemberera turiko tuvuga ingene twova mu bukene, niho naciye subira kubona uwo mutama ambwira ati ubu ngiye kugwiza imbuto z'ivyamwa kugira ngo abenegihugu bose harimo ivyamwa, hanyuma tuze tubigure tubihingure canke tubishore hanze. Murumva yuko imigambi y'iterambere aho Imwaro yaba turi kumwe. Aho Imwaro ndibuka ingene mwari mufise ikibazo c'umuyaga nkuba. Nyene icubahiro imboneza yacu yamaho, mumukomera amashi gose. Ndibuka ko ico gihe yararavye ingene mwafashe umugambi wo kwibakira utuzu twiza twiza, ariko asanga amatara ntarashika. Yaciye yicaraho, yahavuye umuyobozi mukuru wa Regide zashitse kugira ngo asige amuhaye itegeko yuko azohagaruka asanga amatara ahari, kandi nivyo twagarutse rusanga amatara yaraje. Turiko dutera inkuru n'abagenzi nyene bo ngaha Imwaro. Hariho uwavuze ati mbega Imwaro muzoronka ibarabara ryari, kuko abanyamwari cambere bari raryari barabara. Aho bona naje sije nagiye mbona ryabonetse. Twariyumvira ingene tuzogenda gushika Nyakararo tukumva hararuhishije. Twiyumvira ingene twogenda basi ducariya ku rubaho hakaruhisha. Murumva ko ndahazi. Amabarabara yose nayaciye mwo ngaha muri Mwaro nta na hamwe ntazi. Bikaturuhisha vyose. Ariko
uno munsi turahaye turibagira yuko higeze ivyondo ngaha Imwaro hose harashajije. Naheruka gusengera kuri iyi ngoro y'Imana yo ngaha mu Kibumbu, ibarabara ritaracibwa nzabona ngarutse sanga ari kwitembagazaho kiraro, njaravuga nti Imana ninahazwe mu ijuru. Imwaro kandi dusangira akarangamutima kuko demokrasi abanyamwaro bayumvise kare. Abanyamwaro nibo bazi demokrasi kuko barazi intwaro zirenganya icarico, barazi yuko indongozi zidatowe ataco zimarira bene gihugu, kuko abene gihugu bategeza kwitorera indongozi zibakunda kandi nabo bakunda. Imwaro rero kubera ari mwe mwabonye kare demokrasi, niwe mwatanguye kuvyara uwumva demokrasi kurusha abandi, abari watangura gutogwa muri iki gihugu cy'u Burundi nk'umukuru w'igihugu. Kandi ngaha Imwaro murazi agaciro k'iyo demokrasi, murazi kuko mwaciye mwambugwa, murazi yuko demokrasi iteramigwa, kuko turavye nabi hariho abasi ba demokrasi baca bayitunyaga. Nivyo vyabaye, mwarabonye ivyagira bibe mu 2015. Abasi ba demokrasi ni nka shetani bama bagavye. None rero turahimba uno munsi ko dufise incungu ya demokrasi, atabarundi bazosubira kwanjanjwa kuri demokrasi. Azokwama twibutsa atubera iragi, tumenye ko twinjiye muri demokrasi tubanje gucumukura. Imwaro rero muraza agaciro ka demokrasi, nico gituma ngaha Imwaro mubona n'imigambwe itari mike yaje kudushigikira ngaha. Erega burya bagiye baratwumviriza barumva ko tuzaye imigambi myiza, n'abatari batuzi uno munsi baje kumviriza. Mwabonye ko haje imigambwe myinshi, mbere hariho n'abataje kubera abakuru babo mu migambwe babarungitse baza kugira ngo berekane ko bashigikiye imigabo n'imigambi ya CNDD-FDD. Turabakengurukiye cyane. Imwaro twaraza tukabura aho turara, ariko amaze kuboneka amahoro, hakaboneka leta ihimiriza abarundi guteza imbere igihugu, uno munsi uburaro bwaragwiriye, murafise amahoteli meza meza, birahimbaye cyane. Iyo uno munsi ariko araba Mwaro uno munsi ahazi mu 2005 ingene hasi, nibaza yuko ntakekeranya atamunyamwaro atotora CNDD-FDD. CNDD-FDD ramba! Uretse yuko atamunyamwaro atotora CNDD-FDD, je ndazi neza ko atamunyamwaro atontora kuko abatoye wiwe nyine. Kuko Imwaro ndazi yo twavuye, ndazi aho tugeze, ndazi niyo tuja. Ngira Imana ko jewe narose bakwe cyo kuzunguruka igihugu cyose. Utwo mutazi ngaha Imwaro nzoza ndatubibira ndababwira ingene ahandi bimeze kugira ngo dutere imbere neza. Ubu rero novuga nti ngaha Imwaro turamaze kubaka umushinge, turamaze kubaka umushinge kugira ngo igihugu cyacu kiduge. Rero ibi byose navuze n'umushinge w'iterambere, kuko nagira ndababwira yuko ntuzoronka ba mukerarugendo ngo baze kutugurira ivyo dufise, baje kuratira amaso ivyo Burundi bufise mutagira ibarabara. Ba mukerarugendo ntibazoza badafise aho barara. None uwo mushinge mwaramaze kuwuronka. Abanyamwaro muri babikogwa, kuko ngaha Imwaro muramaze kumenya gushora ivyimburwa by'uburimyi mukamenya kubishora hanze.
abanyamwaro muramaze kumenya gutera imbere, mwariyubakiye, mwaratanguye kubaka amahinguriro, ariko ntimuraheza. Kuko ngaho umwaro ndabona yuko hagikenewe ayandi mahinguriro, kuko ibihingurwa birahari. Hariho ibintu tugikeneye. Twarashinze umushinge, turazana leta mvyeyi, ubutegetsi koko abene gihugu bishirira imbere ubuzo barongora neza. Ubu ivyangombwa byose bikenewe kugira ngo abene gihugu batunganirizwe birahari. Twararose leta muvyeyi, leta ihuza, leta itazana amacakubiri. Erega kera indongozi ntiziyita abavyeyi, kuko umuvyeyi nyamuvyeyi ntatandukanya abana ngo agire umwana n'ikinono. Ariko ubu twaramaze kuronka leta mvyeyi igwanya indyane, leta yasanuye ivyari vyarasambutse, ndetse n'imitima yarayisanuye, kuko murabona ubu turatwenga. Erega mu minsi yahera hari haho ubajije uti mbega muteka iki, bati duteka umutwe. Babaza bati mukarya iki, ngo tukarya amenyo. None ubu raba turatwenga, nta mujinya dufise. Twarose leta rero ituzanira agatima keza. Nico gituma ngaho imwaro mufise aho muvugira. Ubu murarongene muvuga muti dukeneye iki n'iki. Erega abataramenya demokarasi yo bumvise umuntu ariko aravuga ngo turabuze iki, aca yibaza ngo uwo muntu ngo ariko agwanya leta. Sivyo na gato. Demokarasi nuguha uburenganzira bene gihugu bwo kuvuga ivyo bifuza, bakananegura ivyo babona bimeze nabi. Hariho abanyepolitiki batazi demokarasi, iyo bumvise umwene gihugu ariko aravuga ngo turakenya iki, aca yibaza ngo abene gihugu hageze ko bagwanya leta. Ahubwo babayikunda, kuko nkuko vyanditse mu ijambo ry'Imana, nta usaba umuvyeyi umukate ngo amuhibuye, canke ngo amusabe ifi ngo amuhe inzoka. Kandi no mugenzi w'ikirundi turavuga tuti nta utega amaboko uwuyakubitako. Igituma rero abene gihugu bavuga barazi ko bafise umuvyeyi babwira, leta mvyeyi. None bonuma kandi bafise ibibazo bategereza kuvuga. Kandi noneho no kugira ngo bavuge nuko abizi neza yuko amazi asumira kwibuye. Iyo tutaba dufise leta, iyo tutaba dufise inzego z'umutekano, aha abantu ntibabavuga biba bimeze nka kumwe kwa kera twavuga ngo hari intwaro za ryogora duhure. Burya rero amazi asumira kwibuye, kubera Uburundi bumeze neza, hari leta mvyeyi. Ubu turavuga rero dutera iyindi ntambwe, murumva yuko tugeze kure. Ico twipfuriza Uburundi n'abarundi nuko turonka igihugu gitekanye, kandi igihugu kigendera ku mategeko. Amategeko yitorewe n'abene gihugu, aribo bavyigiriye canke babicishije kuba baserukira. Aha muca mwumva igituma mugira mwitorere abashinga amateka, mwitorere n'abajenama ba komine, kuko ubu tugomba tuje mwiterambere, twitorere indongozi zishinga amategeko atuma Burundi buronka inzira nziza bugenderamwo mu gutera imbere. Nico gituma ndababwira nti n'abashinga amateka buca mwitorera ngaho imwaro, ntimuze mutora ibikwarasha, ntimuze mutora imburakimazi, mubanze murabe neza koko ari umuvugizi wanyu azoja kubavugira, azoja kubashingira amategeko. Nico gituma mugambwe CNDD-FDD kugira ngo turonke abashinga amateka bukuri, twabanje kugira amatora ku mitumba kugira ngo mutwereke intwari mufise ku mutumba, mutwereke abahizi, kugira muri abo bahizi bavuye ku mitumba iwanyu aba aribo dukuramwo abahizi babaserukira mu nzego nkuru z'igihugu.
ndizeye neza yuko abashinga amateka bo ngaho iwanyu Mwaro muzobatora 100% kuko bavuye muri mwebwe nyene. Ntitwababometse ko sabomekerano ni babandi mwari mwitoreye. Ngaho Mwaro rero turipfuza yuko iryo teka ritekane muri ronka. Umunyamwaro wese atunganirwe mu biwe no mu vyiwe. Ntidushaka ko ngaha Mwaro tuzokumva umuntu ari buca mpunga. Dukeneye kubona Mwaro umuntu wese atekanye, akora azi ko azokwimbura, akubaka inzu azi ko azoyibamwo. Kera twari twaragowe, none ubu murabona yuko duhonyora tugashikana ikirenge hasi. Ntidukeneye umuntu aguma yitwa ngo ndi impunzi mu gihugu ciwe c'amavukiro. Twarahuye n'ivyago, abarundi barahunga, bamwe bahungira hanze abandi bahungira hagati mu gihugu. Amaguma arahera, abari hanze barahunguka. Ariko n'ubu turacabona hari abavuga ngo turi mu masite. Birateye isoni kuvuga ngo turi mu buhungiro kubera igihugu kiri mu mahoro, bacavuga ngo bari mu masite kubera iki batoba mu ngo zabo, kubera iki hajya tuhita mu masite kitoba ikigwati. Dukeneye kubona umurundi wese avuga ati ubu mba mu Rwanje, ndumva ko nezerewe ntekaniwe mu mutima. Abahora rero bavuga bati twebwe tuba mu masite, ubu turahinduye imvugo. Uwufise ikibazo yuko atoba mwitongiwe, hingaho bukera hazi inzego nshasha, twige neza ingene dutora umuti w'ikibazo umurundi wese afise. Ntidukeneye kubona umurundi agenda araganya. Murumva muracakeneye byinshi, umwe wese atunganirwe kugira ngo umurundi yumve ko atunganiwe, nuko abafise amahoro mu mutima. Nico gituma mubona tunezerewe umunsi, kugira ugire umutekano mu mutima, wumve yuko utekaniwe, uroraniwe. Nuko ububona umuvyeyi, ubona yuko atawukudogoya, harabagukingira, ukumva neza yuko ufise impore, ukumva neza ko atakarenganya uri kurabona. Hageze ukurenganya naho ukaronka aho witura, kuko nta mukuru abura mukuru we. Kugira wumve gutekaniwe, ububona yuko koko ukingiwe, ububona yuko hari ubutungane, uzokuhonyora ku gakanu hariho ubutungane buzogufasha kugira ngo nawe utunganirwe. Twaciye mu magume n'ivyo, nico gituma tutibagira ko amatuvugira ijambo ubutungane. Ahatagira ubutungane habinjyane, kuko umwe wese ashaka kwicira urubanza. Aha duhora twumva imyidogo y'abenegihugu, kuko jewe ndabamamwo. Baratubwira bati erega sentare z'intango ziraturenganya zikaducira urwangondagonde. Ivyo naravyumvise, kandi mu migabo n'imigambi tuzanye nuko ubutungane buzoshingira cyane cyane yuko abenegihugu amatati yabo asa nk'amatongo cyane utundi tutajanye na vyaha vy'amaraso, dutorega umuti duhereye ku ntahe yo kumugina. Intahe yo kumugina ikagira agaciro imbere ya sentare y'intango. Ibi gituma ndabivuga twarabibonye. Urubanza rucibwa n'ivyabona. Wombwira gute yuko umuntu avuka mu yindi komine ashobora kumenya imvo n'imvano y'amatongo yanyu, atari mwebwe ku mutumba nyene muvuze muti ahari kwa naka wa naka yacisha ngaha, mugasanga uvuye ahandi ngo jewe nije ndabizi ngo ndaruciye. Oya, ubu rero dushaka yuko
sentare y'intango yifadikiza ivyo intare yo kumugina abene gihugu bajya bo mu miryango bavuga ku vyerekeye ayo matati hagati y'abantu. Ngahi Mwaro ndabizi yuko hari ingorane nyinshi, imborano nyinshi zifatiye ku matongo, kuko ndazi yuko hari n'igihe aho gusaba ibarabara mwasavye sentare, hajya bica vyerekana yuko haba hari amatati menshi mu bene gihugu. Nico gituma ngahi Mwaro n'ugukomeza cyane ubutungane kugira ngo ntihagire n'umwe hagire umuhonyora ku gakanu. Turumvise kugira ngo umurundi yumve ko atunganiwe, akarenga turakagwanya tukazana leta mvyeyi. Muhava murindira iyindi migambi kandi ariyo nyene ndiko ndababwira. Erega nibi nyene ndabazaniye, ndabibasigurira neza kugira ngo umuntu yumve ko atunganiwe. Tugiye gukora gushikaho tubona yuko n'ukurenganije ufise nawe aho wungururiza, kuko nta mukurabura mukuru we. Ntuzuvuge ngo musitanteri yakurenganije kandi izo ndongozi nazo zititaho abo zirongoye, biba vyerekana ko zititaho umutekano. None rero ivyo vyose tugiye kubihagurukira kugira umuntu yumve ko atunze, atunganiwe mu vyiwe no mu biwe. Naho nyene twarabonye ingorane zikunda gushika. Nta muntu afise inzara mu nda azokwigira avuga ko atunze. Muze murabe n'abafise imiduga, bafise amagorofa, iyo hageze saa sita ubona ariko ariruka jahe agenda kurabira ivyo umuboyi yakoze muhiriwe. Nico gituma icambere kugira ngo umuntu abone ko ariho ashobora gukora, dutegerezwa kugwanya inzara twivuye inyuma kandi gufungura. Tuzohemuka tubonye umwene gihugu mu Burundi afungura nkuko bikwiye, kuko hakora mu nda. Ubwo rugamba murazi ko twarutanguye, murabizi kandi ngaha ntimwigishwa, narakurikiranye sanga mwaciye muva hasi murakora. Ubu rero tugira dutangure rero, hajya twari tukiri mu mwimenyerezo. Tulikuwa kwenye mazoezo bwana, hajya twari mu mwimenyerezo. Ubu rero tugira dutangure rero, tugwana urugamba rwo kurwanya inzara mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tuyituze kuko inzara ni mbi, inzara irazaragiza, ushonje nta numwe. Muribuka abana babiri, Izawu na Yakobo, abasomyi ba Bibiliya. Izawu inzara yaramufasha aja gusega utwo kurya Yakobo. Hanyuma Yakobo ati rero ushaka kugira ndaguha utwo kurya, banza nawe umpe ubukuru bwawe. Ati none ubu bukuru ndiko ndaburya ntacyo bumaze, twara unyera utworya. Imihezagiro yose ari kuja kwa Ezawu yaciye itonda kwa Yakobo. Murumva inzara ico arico, uzogutuka gusoza azoba kwa azobashaka kutagateka. Iyumvira umuntu yataye ubukuru kubera inzara. None rero nababwire, inzara nimbi dutangure tuyigwanye kugira ngo ntizitume duta ubwoko. Tuyigwanye gose kugira ngo umuntu amenye ko atunze ico umubonerako. Murumva ko aba yariye. Ica kabiri, abafise amagara meza, ukamubona ko ahagaze ari umuntu. Hari abazi ngo umuntu kuvuga ko avuye ko atunze ngo agira amamiliyoni menshi muri banki ihibambewe. Umuntu afungura neza, akagira amagara meza, akagira haba heza, abana biwe bakaja kwishure, akumva ko afise umunezero, akeneye kuramutsa umuntu akaja kumuramutsa, akongera akagira utwo yiha ntapfe yipfuza. Uwo muntu azoba atunze. Mwumvise ari amahera arimwo. None urose ivyo amahera we yakoresha iko yaguhaho.
ubu rero tugira turabe kugira ngo dutunge, niyo migambi ndabazaniye. Amagara ubwa mbere dutegereza kubona umurundi niyo amagara mukitse aronka aho yivuriza atavunitse. Ni muri iyo ntumbero twifuza neza kandi turabona ko bishoboka mu migambi, nuko ikomine yose itegereza kuronka ibitaro. Nababwiye ko nazungurutse Burundi bwose kugira ndabe yuko ibishoboka, kubera bene gihugu bararira, ugasanga nk'umwene gihugu yagwaye abakure cyane ya komine, kure cyane y'ibitaro, ugasanga biramuhanze. Ahangira ngo muri Kayokwe mucavuga ngo twebwe turafise. Murafise nivyo. Nandava bacavuga ngo barafise, murafise nivyo. Ikomine dafise bucironka. Kuko murazi igituma ikomine yose itegereza kuronka ibitaro, nukugira ngo ikomine yose iziba ifise Ruseha baniha, kugira ngo nuwofatwa agakikwa n'amagara mwijoro, iyo Ruseha baniha igenda imutori mujane hagufi ku bitaro vya hagufi. Nico gituma ku mutumba wose rutegerezwa kuhashira itabariro ry'abagwaye ku mutumba wose. No kuvuga yuko twaramaze gufata yuko umutumba ari wo mushinge w'iterambere. Nico gituma twafashe irya ngingo yuko umutumba wose amakoperative yiyubaka mu makoperative, hanyuma leta icisahiriza mu makoperative. Hajya mwabonye leta rero yataguye gutanga miliyoni 10, kandi n'ubu camuronka yandiga. Mwari muziho vyaheze, nuba yandi bucaza. Hatutarudi nyuma, lazima tusonge mbele. Tuva mu bwiza tuja mu bundi. No kuva ku mutumba hategeza kuba hari hujejwe amagara y'abantu. Uwo ni wazoca atabaza kuri vya bitaro vya komine Ruseha baniha igaciza ikamutora. Murumva ko vyoroshe cyane. Hanyuma ku ikomine babonye bigoye bazoheza bungururize kuri vya bitaro musanzwe muzi vya district. Hanyuma ibitaro vya district kuko vyo birama komine menshi, dutabe dushike no ku bitaro vy'intara no ku bitaro vy'igihugu, bimwe byose birushanya ubushobozi. Gushikaho tuzoshika ku bitaro bimwe, amwe muramubona abarundi baja kwivuza hanze, twivuriza hanyene. None ndababwiye yuko muri Kenya ariho hari abantu b'incabwenge kurusha abandi. Dufise abaganga bakwiye b'incabwenge, kandi murazi yuko heshi no mu bihugu vy'Iburaya nasanze havura abarundi. None kubera ivyo rero reka abarundi twubake natwe ibitaro, abo hanze baze kwivuriza iwacu. Amagara y'abantu dutegeza kuyitaho. Kugira ugira amagara meza kandi utegereza kunywa amazi meza. Yemwe hariho abenegihugu ngaho Mwaro bama bariko barandirira iminsi yose. Nagira ndababwire ko amarira yanyu nayumvise, abanyendava hariya muri zone Ndava, amarira yanyu nayumvise, ikibazo c'amazi cakemutse. Mbere mweho nagira ndababwire yuko nta mezi 6 azohera ubu nyene guhera uno munsi harura, nta mezi 6 azohera mutabonye amazi mu mpanuka, kuko mwarize ndavyumva. Aho azova twaramaze kuharaba, hari amazi menshi, kuyaduza naho umuti twarawutoye. Murazi vyari vyaratunaniye, twari twananiwe n'ingene amazi aduga hejuru. None uwo muti twarawutoye. Ikibazo c'amazi ubu abahora bavuga ngo dukeneye imoteri, twaratoye umuti. Ubu ntibigikenewe imoteri, meruka gukora icigwa cavyo, kandi amazi nayadugije ku metero 80 hejuru. Ata muyaga nkuba dukoresheje, ata gitoro dukoresheje, umuti waratowe rero.
ibi ndabibwiye no mu Burundi bwose habaho rafise ico kibazo kiraheze. Ndabazanira imigambi ja mu ngiro, je sinzana imigambi ya yindi y'indoto. Kurota turazi yo dushaka ko Umurundi wese atunga gatunganirwa mu gihugu cyo c'amavukiro. Iyo niyo ndoto tuzoshikako intambwe ku ntambwe, step by step, pas à pas. Buke bukomeza igihonyi. Ni mwirabu no munsi ngene Musa mu 2005 mwasa gute? Hatutarudi nyuma, tutasonga mbele tu. Tuteza kunywa amazi meza rero kugira ngo ntitugware inzoka, ntitugware za ngwara ziterwa no kunywa amazi mabi. Hanyuma dutegereza kuba dufise isuku ku mubiri. Ico kintu carangwaje umwanya muremure wo kubona abantu batagira isuku ku mubiri. Ndabazi igituma bavuga bati nta gafaranga dufise ko kugura impuzu. Ngira ndabereka aho dukura amahera yo kugura impuzu rero n'ibirato, kuko twasanze ntidushobora kuzotera imbere tukigenda miguru wazi, kuko ubwenge bwacu buca buherera mwino. Duca dusigara twiyumvira aho dutsitara n'amahwa duhanda. None rero ubutumwa dufise nuko bona abarundi dufise isuku ku mubiri, twamba birato twese kugira ngo tugere duhagaze amenya turaba imbere, kuko iterambere riri imbere ntiri hasi. Erege utambaye ikirato agenda araba hasi arabibuye yotsitarako. None ntimumva ko ubwenge bwahereye hasi, bwahereye mwihwa no mwibuye duhava dutsitarako. Ubu tugende duhagaze amenya, dutegereza kuronka ibirato, tugira isuku ku mubiri. Ntagire uzova ngo yabuze amahera kugura isabuni. Turakeneye yuko ugira amagara meza ububa mu nzu. None urara mu bihere ukarara uriyaga, imvura yagwa imarikagwa mu gutwi. Erega ndabivuga kuko nanje niko nakuze, kandi sinifuza yuko kujya nakuze ariko tuzobandanya. Umwana avutse no munsi dushaka yuko azobaho neza, ntazamere kujya twari tumeze twebwe kera, dukure tumeze neza. Kugira ngo uzumenye ko umuntu atunze ategerezwa kuba aciye ubwenge, azi gusoma no kwandika, azi ubuhinga. Abana biwe bakaja kwishure, dufate ko hariho abamaze gusaza ariko rero amashure ntagira imyaka. Jewe narigeze kugira ivyago ndahagarika amashure, hanyuma mu nyuma nabonye ndayiga kandi narayamenye. Ntihagira abantu rero biyumvira ngo barahejeje kwiga. N'ubu nirirwa ndiga kugira ngo menye ubuhinga bunteza imbere, buteza imbere n'igihugu. None nk'ibimvuga none nabikuye hehe? Nguma niga. Rero duteza guteza imbere amashure, kandi rero duhiriwe duhishije, haba amashure haba amagara y'abantu. Umushinge twarawurose. Nyene cyubahiro imboneza yacu yarazanye umugambi wo kuvura abana ku buntu, arazana umugambi wo gutabara abavyeyi bibaruka. None haranavuga ati abana nibige ku buntu ishure shingiro. None kuba twese twamaze gukanura kwiga, turavyemera kwiga. Ko twemera kwiga rero ubu dukeneye yuko atamwana asubira kwiga kure. Narahuye n'abana bagenda mu gipfungu, imvura iri kwiragwa bagiye kwishuri baja kwiga ku birometero bingahe. Birambabaza cyane, njavuga nti dutegereza kwiga umugambi. Ntihagira umwana aja ku mutumba w'iwabo agiye kwiga handi ku wundi mutumba. Ku mutumba wose rero dutegereza kuharonka ishure shingiro, kandi imitumba isigaye murazi ko ari mike. Amayeri y'ingene tuzoronka aho twubaka narayatoye nayo nyene. Buca dutangura umutumba wose utagira ishure tuwubake kwa amashure. Amaboko murazi ko tuyafise, twaramenyereye gukora, umushinge turawufise. Hanyuma ibindi navyo
bizoza vyongerezako. Ku mutumba wose rero utegeza kubaka ishure shingiro kugira ngo ntihagire abana bazosubira kugorwa mu ruturuturu banyagirwa n'imvura bajabuka imyonga. Erega twebwe twitangura twiga ku birometero mirongo ingahe. Abana bahora batwagwa bajabuka inzuzi banganiki. Ariko CNDD-FDD ndayikunda ye. Nimwibuke amashuri twari dufise mu 2005 igende yavyari bimeze. None ubu ntukigenda ibirometero 5 utabonye ishure. Reka rero twongereze ubu ntuzusubira kugenda n'ikirometero 1 utabonye ishure. Kandi ivyo birashoboka, twaraje kubibona. Ikindi twabonye abantu turabona ugwaruka ko rukunda kwiga. Mugabo gwaheza amashure rukarondera ico gwokora rukabura. Twaricaranye nabo murazi ko baca bitwa abashomeri. Dusanga ntitwize neza nkuko bikwiye. Kubera kera leta yari ikeneye bamwe bita abafongisiyoneri. Wiguzi yuko utegeza gukora muri leta. Ntitwigeze twiga tuvuga twiko twiga ubuhinga ngo twiteze imbere. None ubinyigisho rero tugira twigishe abana bige bazi yuko biga ikintu bazoja gukora bonyene. Abatanguye ndaza kubaha umuti ndabereka ivyo dukora. Mugabo bashasha bo bazoheza amashure baza baramaze no kurema akazi kuko ntidukeneye umuntu ha mu gihugu ataca ariko araha amaboko. Nta muntu n'umuyobora ico akora. Amashure rero inyigisho turakeneye ko ziba inyigisho z'ubuhinga. Inyigisho zizotuma umwana ugwaruka ruhe koko ruca rubona ivyo gwokora rutarinze kubaza uwundi muntu. Ivyo rero bizova kungene baza baronse inyigisho mu mashure. Kuko kugira amashure ntibikwiye gusa no kubungura n'ubwenge kugira bagira ubuhinga bwo guteza imbere igihugu no kwiteza imbere. Ivyo vyose bimaze kuboneka. Murumva yuko iyo umuntu yabaye umuntu acatangura rero kuvuga ati yantera imbere. Ubu rero nshitse ku kigabane c'iterambere. Twajeje kwiyubaka turumva intumbero cyo dushaka gushikako n'ingere tuzobikora. Ntushobora gukora udaciye ubwenge, ntushobora gukora uri magara make. Abantu bitwa abantu amagara, jewe ndabita abantu aho nikora. Nibajya bafise ubumuga budatuma ashobora gukora ikintu na kimwe. Niba batama n'abatamakazi babageze mu zabukuru haba hageze ko natwe tubakorera. Abo nibo twokwita abantu amagara. Uno munsi rero novuga nti umuntu yitwa nta magara nahinduke yitwe magara. Cyane yitwe biguvu. Cyose ni sawa. Mu migambi y'iterambere rero nababwiye yuko bwa mbere iterambere rihera ku muntu wenyene kuko dushaka kurema umuntu. Imana yaraturemye iraduha byose bikwiye. Iraduha magara, iraduha impwemu. Twaho Burundi rero yaciye irenzako. Iki duha agahugu keza cyane, agahugu gatema amata n'ubuki. Mugabo muri ako kahise twaciye babahebiyake turavyiyaka ivyo byose. Ubu rero tugira tuve hasi kuko twaratahuye igikorwa c'Imana mu bantu. Ubwa mbere rero mwumvise yuko mu migambi leta igiye guteza imbere amagara y'abantu kugira ngo tube abantu babiguvu canke bamagara menshi dushobore gukora. Kugira ngo dushobore gukora nababwiye ubwenge leta igiye kwitaho cyane inyigisho z'ubuhinga kugira ngo ugwaruka bwose ruzeruheza amashure rufise ubushobozi bwo gukora. Kugira ngo umuntu akore n'ingoga. Abakozi ba leta hariho ico ntababwiye. Ejo Samuragwa ariko arashikiriza, ejo imboneza y'amahari ariko arashikiriza avuga ati ngenda mubere Samuragwa kubera afise vyinshi Imana yamubwiye twokora mu Burundi tugatera imbere. Yarambwiye yaranteguye nkorera mu nzego zose.
ni ukuvuga abakozi ba leta bose ndabazi kuko twarabanye, abari mu nzego z'umutekano, abasirikare narabaye umusirikare, tukiyumvira ingene twokora dufise umutima mu nda tubona kazoza kacu, tukavuga. Jewe naza nandika mu mutwe. Abapolisi murazi ko twabanye nawe mushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano, ivyo barira umwe wese muri kazoza kiwe naravyumva. Narinjeje iterambere ry'abene gihugu, ivyo abene gihugu barira byose naravyumva, nagiye ndavyandika mu mutwe. Hanyuma ndakora mu biro vy'umukuru w'igihugu, noneho nkurikirana ubuzima bwose bw'abene gihugu n'abakozi ba leta barimwo, ndetse noneho n'abari muri ya mashirahamwe ya leta nayo nyene narayakozemo kugira mbone imigambi yabo kugira batera imbere. Narashoboye rero kwandika ibitari bike muri Burundi. Nimwanyizera nzobereka, muga mukizera uwundi ntazobibereka. None azobibereka bikuye he ko ataratembera nkanje? Jewe narazungurutse Burundi bwose n'amaguru. Mushaka nimumbaza muti none iwacu urahazi? Niwanyu ndahazi. Narazungurutse Burundi n'amaguru kugira ndabubone. Sinari namenya yuko Imana ari kwintegurira yuko nzogira ico mfashije kugira dutere imbere mu gihugu cyacu. Abakozi ba leta rero barafise ingorane zikomeye, abatari abakozi ba leta ntibabizi. Nico gituma ni atakigira utuguvu, atakigira utugara, yanka kuja kuruhuka, kuko avuga ati nzoba mpfuye, ngiye gupfa. Ico kibazo twagitoreye umuti. Abakozi ba leta nagira ndababwire, uwashaje kare yarahomvye. Twasanze biva ku gutunganya nabi ingene ajya amahera muziganya, ingene ajya amahera tuziganya dukuye ku mishahara atunganywa nabi. Twasanze tuyakuntunganije neza, nayo azodutunganiriza tugeze mu zabukuru, kuko twasanze n'umutahe twebwe tuba twiziganirije. Uwo mutahe rero turaheza tukarya inyungu yayo dushitse mu zabukuru dukukurutse. Ubu rero turifuza neza tugiye kubiharura ku buryo uwukukurutse azohembwa umushahara n'imiburiburi wababa uwo yahora ahembwa agikora, kuko twasanze ariziganirije. N'ibintu bisanzwe cyane, namwe nimuharura. Naravyumvise nkiko ndabiringaniza, bose bavuze bati nivyo, kuko abajejwe kuringaniza gutunganya ajya amahera erega bagiye kuvyonona bacavuga mu gifaransa, bayise mu gifaransa ngo ni cotisation. Nukuvuga umengo urakotije uritahiye. Ubu nanje raganda babwire urya n'umutahe muziganije uzobatunga mumaze gukukuruka. Ubu rero bigira bihinduke, imvugo mbi zigira zihinduke zibe nziza. None kera ntibaravuga ngo imigambwe itavuga rumwe na leta. Mbega utavuze rumwe na leta wovuga rumwe nande? Iyo utavuze rumwe na leta ubu uri wa wundi kera kubami bita umumenja, kuko uburi umugumutsi. None ko leta ivuga amahoro, ikavuga iterambere, amagara meza, none leta ivuze amahoro nawe wumva udaca uvuga ingwano. None uvuga ingwano si umugumutsi. Hariho imvugo rero ubu tugiye gutumbereza neza ngo cotisation nk'uko umenga urahaye abandi n'umutahe wawe, bajya bajaje kuwutunganya nabo n'abakozi b'abakozi ba leta. Abakozi ba leta rero bategerezwa gukurikirana umutahe wabo kuri kutunganywa neza kugira uze umutungi ageze mu zabukuru. Twarabibonye ubu ivyo vyose vyabaye cagiye tukiri mu nzira ya Satani, mugo kubera Imana imaze kudutumbereza ubu turabona ibitumbereye bigiye gutumbera neza rero. Ivyo rero biri cyane cyane no kubajejwe umutekano. Abajejwe umutekano birababaje cyane kuko nanje narahaciye ndabizi. Murazi ko bakukuruka bagifise inguvu, kuko igisoda ari gipolisi bisaba umuntu akomeye akiduga imisozi yiruka. Iyo rero hageze utanguye buke buke kugira inguvu nke ucukukuruka, mugabo ubu gikomereye gukora ibikorwa vy'iterambere mu gihugu. Nico gituma
twafashe umugambi wuko uri mu nzego z'umutekano kitazabuza ko tuguma tukwigisha n'ubundi buhinga buzotuma ushobora guteza imbere igihugu waramaze gukukuruka. Ahandi ho kari wamenga uco usaza hataragera kuko wari ugiye ukiri muto. Ubu rero gukukuruka mu nzego z'umutekano ntibizoba ikibazo. Nico gituma tuzoguma dutsimbataza cyane yuko inzego z'umutekano nazo zigira uruhara mu iterambere ry'igihugu kugira ngo babe barimenyereza guteza imbere igihugu nibakukuruka bace babadaniririzako. Erega mu bisanzwe umuntu arakora gushika aho nyene yamagara make amushikira. Ku nzego z'umutekano rero turabona yuko naho nyene twaratoreye umuti. Erega nabo nyene ndababwira kuko naho batari mu migambwe baratora. None bazotora imigambi batazi. Reka ndabibwirire je natoye umuti w'ibibazo bari bafise. Ibindi bibazo bari bafise navyo nukuroswa uburyo ubushobozi kugira bashobore gukora ico biyemeje kugwanira igihugu. Yemwe ndabizi kubera jewe nari ndongo igisata kijejwe nyene ibikoresho vy'inzego z'umutekano. Murumva yuko ntazofyinata hageze yuko dukomeza inzego z'umutekano mu gihugu cyacu kugira tube barurangiranwa dukingira igihugu cyacu kigira igitinyiro twongera tugana mu mahanga tuje kubagafasha kugarukana umutekano. Erega ingabo z'u Burundi zisigaye ziri barutumwako. Ico rero tuzokibandanya. Murumva yuko abantu bagiye kugira ubukomezi butuma bakora. Abakozi ba leta ibimvuze navyo guteganiriza kazoza abakozi s'abakozi ba leta gusa. Ubu tugiye guhinga uvu nyinshi abagwiza tunga. Ndaza kubereka iyo bizova kugira ngo nabo bumve yuko bashikiriwe nta numwe azosigara inyuma. Ariko ragenda babwira yuko n'abakozi bakorera amashirahamwe y'abagwiza tunga ko nabo nyene batereza kuziganirizwa kazoza. Hariho abakozi bato bato bari baragowe basha. Ega ngaturi mu muryango tuze turatuyaga. Abafundi mwari mwaragowe kuko ntimwabona kazoza kanyu. Babandi bafasha abafundi murabona iyo mukomeretse muri kwishantiye mutazirayo nimwe muja kwivuza. Ubu twafashe umugambi yuko namwe dutangura kubatunganiriza ugize ivyako ku kazi umenye yuko nawe bagutunganiriza. Erega abakora imigambi bose nawe bamukingira ivyanyu. Mukingira abakozi mwongere mukingire najya amashantiye yanyu. Nico gituma tuzotera intege babandi batwara amasosiyete ateganiriza kazoza abantu n'ibintu amasirasi kugira ngo n'abagwiza tunga nabo bashobore kugira amasirase n'umukozi wakomeretse avugwe. Uno munsi umenga abo bakozi bato bato barahebwe. Abayaya n'ababoye umenga barahebwe. Kandi n'abara abakozi arabagwiza tunga mu bandi. None agasigara akora wagiye ku kazi woshikira he ya saa sita igeze. Murumva yuko bose nabo guteganirizwa kazoza. Ubu rero igisata igira kabiri kugira rutera imbere murumva tumaze gutera imbere twebwe nyene hariho kugwiza umwimbo rero. Nta gihugu kirigira gitera imbere ku isi kitagwije umwimbo. Umwimbo nawe nagira ndababwire ni uvamwo ya mafaranga mukeneye yo kugura mukikenura bya bindi mwari mukenyerewe nababwira namwe mukiha mukabutagwije umwimbo ntibikunda. Rero leta igiye gufasha bimwe bivuye inyuma mu guteza imbere igisata cyo kugwiza umwimbo kugira ntihagire mu Burundi wese n'umwe atagira icyo akora. Erega biramaramaje kumva ngo mu gihugu hari abashomeri ibikorwa navyo vyuzuye. Nukubera tutari bwiteho ibikorwa byo kugwiza umwimbo ahandi ho aho bukera tuzondera igishomeri tukibure. Nje ngo dukore mbere je no ndababwira ikinebwe nta kibaza gifise ntituzokwemera harya takoze. Niba abakare mwahora murira ngo ndumushomeri hanyuma ukabura wakira ayo marira ubu naho hari undi azorera yuko uri utakoze nukuvuga yuko utegereza kuronka icyo ukora. Aha abashomeri nabo nyene ikibazo cyatorewe umuti kuko mwari mwavuze ngo mubuze umutahe
ngo mwokoze ngo none habuze umutahe. Umutahe mwebwe murawufise, hari habuze umutahe w'agafaranga. None nico twagitoreye umuti. Mugareka mbaze ndabereka ingene tugwiza umwimbo. Ubwa mbere ni ugushigikira cyane abarimyi, kuko umwimbu uva ahantu hatarenga hatatu canke hane, ntiyarenga. Umwimbu uva mu guteza imbere uburimyi. Umwimbu uva mu kwimbura ivyo Imana yaduhaye. Turafise itunga kama Imana yaduhaye. Muri ivyo harimwo ibiti, harimwo ivyatsi, harimwo amabuye y'agaciro, ubutare. Ivyo vyose nibigwiza umwimbu. Hanyuma rero burya nagira ndabwire umwimbu mutari bwamenye. Igihe mwariko murubaka aya mahoteli, burya mwariko mugwiza umwimbu, kuko ba mukerarugendo rero bagira bazanire umwimbu niwo muzowubona. Dukwega ba mukerarugendo bakaza, naco ni gisata cyo kugwiza umwimbu. Ikindi gisata nico gukomeza mu buryo bwa none gutuma tumanako, ivyo benshi bita teyise mu gifaransa. Bijya navyo no kugwiza umwimbu, kuko turegeranya neza iki kirere cyacu tukagitunganya, kikavamwo agafaranga, kuko duca dutuma tukariha. None ntabavuye amahera, cyo dukeneye n'amahera. Umufuko wose utegeza kuronka amahera. Twabibonye neza yuko bitegerezwa. Uburimyi rero muramaze kubibona, abantu bamaze kuboneka twarabegeranije, tubegeranya kugira baje mu makoperative y'uburimyi n'ubworozi cyane cyane, kuko intambwe ya mbere nababwiye no kurya. Kubera ukurya rero nagira nkebure babandi bari mu makoperative y'uburimyi n'ubworozi. Ihinguriro rya mbere ridahomba, ihinguriro rya mbere ridahomba ni ihinguriro ry'indya. Umuntu wese ashaka kutazohomba aje mu ihinguriro ry'indya. Hajyo mugiye kurima rero bamugiye guhingura, imashini mukoresha ni isuka, rijya ni ihinguriro. Kugwiza umwimbu rero dushaka yuko duteza imbere umwimbu w'ibiterwa mbumbarugo kugira ngo bidutunge, tugwanye inzara, hamwe n'ibiterwa njabukamazi kugira bituzanire amahera y'agaciro azotuma turonka ivyo tudahingura ngahi Burundi. Ngahi mwaroho mwabibonye kare, kuko ihinguriro ry'icayi mwaramaze kugizanira ngaha. Kandi aho naho nagira ndababwire n'abarimyi b'icayi, umuti wabonetse, kuko amahinguriro twazanye umugambi wo kugwiza amahinguriro bwa mbere muronyaho umushorera. Narumvise ko hari abahora bimbura icayi bagasanga ihinguriro ryuzuye, bakirimye bagisoromye, hanyuma bagaca bavuga ngo ntitubagurira. Tugira tugwiza amahinguriro, ahubwo tugwize n'imirima myinshi, ntimugire ubwoba. Hanyuma rero twarabonye yuko hariho n'abantu batazi gutunganya neza iterambere. Nico gituma wasanga hariho abantu ngaha bahora birirwa bararira ngo icayi ngo twabuze ingene tugishora, kandi ihinguriro rihari. Umuti twarawutoye. Amakoperative ya Proteme muriho, mwaje. Umuti waratowe, kandi nagira nkengurukire cyane ishirahamwe Proteme ko ryashoboye kuza kugira riteze imbere abarimyi b'icayi. Mwebwe muri ibihingurwa nawe akazana ibihingura, muri babagiriranire, kandi ndakenguruka ko mukorera mu makoperative. Ubu rero tugiye gutunganya neza ubwo burimyi kugira ngo ntihagire uzosubira kwidoga, kandi turazi neza ko bizotungana. Ibiterwa njabukamazi tugiye kubigwiza kugira tubishore hanze. Ikawa, abarimyi b'ikawa mwaje, abarimyi b'ikawa mwaje. Tuzotangura guhemba kwa gatandatu. Hamwe mwaba mwidoga ngo ntimuhembwa. Ubu rero kuva leta ifashe ico kibazo mu ntoki, ubu muzohemberwa ku gihe. Tugwiza kawa rero, kuko
niho kazoduteza imbere. Ibiterwa njabukamazi dutegereza kubigwiza, n'ubworozi. Uyega ubworozi dutegereza gutunga ibitungwa biturengeye gushika aho tubishora hanze. Dutegereza kuronka umusesekara. Nico gituma rero twitayeho cyane uburimyi. Mwarabonye muribuka tugitangura urugamba rwo kurwanya inzara twavuga tuti umunwa wose utegereza kuronka icurya, none wararose. Ubu rero dutegereza kuronka umusesekara nawo dushore hanze, kandi bizokunda kuko twarahejeje kuvyiga. Amahinguriro rero agiye kuza guhingura n'ubutunzi kama Imana yaduhaye, kugira ngo n'utagira itongo rinini azoca aronka akazi mu ihinguriro, ubushomeri buca buhera. Kuko ihinguriro rikoresha abakozi benshi, muramaze kubibona. Nugukomeza n'amahinguriro ahingura ubutare bwacu. Abazungu bari baraduhenze turaheba gucura, ubu rero tugiye kugira amahinguriro guhingura ubutare. Nimwiyumvire ingene abazungu basanze ducura amasuka, bagaca batubuza gucura amasuka kugira ngo duce tubagurira bobo, dushorere amahinguriro yabo, kandi ubutare tubwifitiye. Ubu rero tugiye natwe gutangura gucura, nabo baze kugurira iwacu. Kandi ngaha kuri Gihinga rero ndababwire hari ubutare bwinshi cyane. Muzosanga ihinguriro rya mbere rizovukira ngaha i Mwaro kubera Gihinga. Amahinguriro yitunga kama aha mu Burundi, ivyatsi byose mwatugenderamwo 80% n'ivyatsi vy'imiti. Erega igituma Abarundi dufise amagara meza mwari muzi ko ari iki? Haya dufungura ivyo kurya vy'akanovera bituvura. Mwari muzi ko irengarenga ari umuti haje? Ubwo murazi isoko murazizi. Abagwaye diabete bazomara nk'amezi agahe bazirya barabe yuko atacunguka. Nagira ndababwira yuko tuzogira amahinguriro yitunga kama dufise, ivyo vyatsi tubihinguremwo imiti y'ikizungu, aho twahereye ku bapfumu ni kera. Amahinguriro rero niyo azotuma akazi kaba keshi. Guhingura amabuye, ngaha turafise amabuye azimvye cyane duha tuja kugura hanze, ayo bita mu Gifaransa ngo marble, ngaha twasanze mu Burundi ariho. Nukugwiza amahinguriro ahingure itunga kama Imana yaduhaye. Dufise ubutare bwinshi, ibi byose mu batugenderako. None abakera mwibaza ko bakurahe ubutare bwo gucura imihoro n'amasuka n'imipanga, ingangura, inkero n'ibindi, impindu, imbugita, ntibabicurira mu Burundi. None mwibaza ko burya butare bwagiye hehe? Baratubujije kubuhingura kugira ngo tuje guteza imbere abagwizatunga bo mu bazungu. Reka natwe tugira abagwizatunga. Abagwizatunga rero murumva yuko kazi kanapatikana bwana. Mugira muronya kazi abagwizatunga. Ayi Mwaro ndazi yuko mufise ibibanza vy'iratiro vyinshi. Ndabakunda ko Abanyamwaro mwamenye Imana ubwa mbere tutaramenya no kubaka amasengero, kuko ngaha i Mwaro baja kwambariza Imana hariya mu Gasumo. Hanyuma rero Imana turateba turayikura mu mwonga tuyizana mu ngoro yayo turazubaka. Abanyamwaro rero murafise ivyo murata gukumuca mwerekana muti kera tutaronka mutima mweranda batubwire kubaka amasengero, twaza gusengera mu Gasumo ka Mwaro ngo tuje kwabereka. Hajya ni hamwe umugani ntimusubire kuja kuraguza yemwe. Imana aratoreye umuti ikibazo cy'u Burundi. Shetani yaragiye, ubu mutima mweranda yarinjiye. Tuze turumva yuko dutera imbere. Imana twara twambariza mu myonga, ubu harageze yuko tuyambariza mu ngoro y'Imana. Hajya mugabo bamukerugendo muri kamera babwira ingene mwabaho kera, muzoca mwabwira muti ngaha kera tutamenya amasengero niho twaza kwambariza Imana, hanyuma bace babaha amahera bace bitahira. None muzamwimbuye nugukamisha ivyo mufise vyose. Aha mufise ibibanza vy'iratiro bitari bike, kandi none barafise naho barara kugira ngo nuwarimwe acaronkwa abamushorera ivyo kurya. Erega ngaha
ariko muratomboye. Rijya barabara ryose n'isoko, abantu bose bagwiza umwimbu. Abarimyi kera barabitwa abanyarucari, ubu bagiye kwitwa bagwiza atunga nabo, kuko bazorima bashore hama baronka amahera batera imbere. Gutuma tumanako rero mu buhinga bwa none navyo n'ubuhinga bukomeye, kuko abahinga bararemeye ntanya utwuma dukeyi ukazubona uri ngaha ahamagaranye n'uri hakurya kure. Nico gituma rero ubwo buhinga ari kubukomeza kugira ngo nabwo butuzanire umwimbu. Shirira itagira ibikorwa iyo yopfuma ipfa. Ubu no gushirira ku bikorwa, kuko gushirira kutagira ibikorwa nako nyene kuba gupfuye. Rero nimwaba muvuga ngo shirira ataco muriko muha amaboko, muzaba mumeze nkamwe Yesu yabwira ati abavuga bambwira ngo mukama sibo bazokwinjira mu bwami bw'ijuru, ahubwo bazokwinjira mu bwami bw'ijuru n'abakora ico Dawe wo mwijuru ashaka. None namwe nimwishira muvuga shirira kutagira ibikorwa ntaco kuvuze. Ugushirira rero nyakuri nugukora neza icabene gihugu bashaka ko co duteza imbere. Nimusubire kuvuga shirira ataco muriko murakora. Shirira ku bikorwa niyo muzoba mushiririye neza. Nka jewe ndashiririye, ndashiririye kwe, ndashiririye ku bikorwa. Naje ngo tujane ku bikorwa. Mu burimyi rero murazi ko atari byo gusa, harimo korora, tukorora ibitungwa, tukorora n'amafi. Kera mu kugira baca inkokora abanyepolitike bababwira ngo hewe ngo uzokumva ngo abanyepolitike bavuga ngo nzobaduganira Tanganyika. Mbega Tanganyika muyikeneye kwiki? Kubona ajya amazi ngaho iwanyu nta mazi ahari. Tanganyika muyikeneye mukajya Kaboga. None usanga Tanganyika muyikeneye ko kajya Kaboga, nzoyidugana nzoyizana, kuko naramenye ngene Akaboga gahingurwa mu mazi niyo ngaha nyene. Ngaha tuzokora inyanza nyinshi tworora amafi, natwe dusage dufise Tanganyika ngaha iwacu Mwaro. Kubera iki tweho tuzokora tugana gutora ifi muri Tanganyika kandi ngaha tuzikorera? Turafise imyonga natwe tuzokwikorera Tanganyika. Bamwe n'abavuga ngo ntibishoboka, nzobibereka ko bishoboka, kuko je ndamaze kuroba ifi iwanje ipima ibiro 10, kandi nasanze no muhiri wawe ifi wozitunga, kuko naje ndazitunze muhira atari mu mwonga. Erega ibindi babwira nuko mba narabigejeje. Nababwiye ingene umuswi w'inkoko uvyara inka mugejejehe. Ubu hari abamaze kunshingira intahe bavuga ngo bimwe bavuga nivyo. Ingene inkoko uyishoye imaze gutamagi kabiri ubuswi, ugashora inkoko 3, ucugura ikibuguru c'ingurube, ikibuguru c'ingurube kivyaye naco uzotunga 4, ushoye ingurube 2 zikuze, ucugura inka, sivyo? Mwaramaze kubibona. Ubu baramaze kunshingira intahe, kuko hari abamaze gushika ku nka kuva cagiye mu 2017 nabivuga. Ivyo ndabwira rero ntimuvuge rero ngo ni indoto, nukuri, kuko jewe nje kugira ngo tujane ku kivi. Ahubwo nari navyibagiye, reka kare nabonye abantu bantwenga ngo nambaye ingamiya. None umunsi ni kuwa kangahe? Ubu rero ndabwire dutegereza kwambara impuzu z'akazi, isorupete. Abafundi nabo muvyita inkima. Ubu rero no kwambara ibirato vy'ingamiya, tuje ku bikorwa. Hageze kwa Mungu duce twambara karato keza na costume, tuje rero gushaza imbere y'Imana mw'isengero. Nabonye hari abantu wenze ngo nambaye ingamiya, suguke na karato nuko ari ku minsi y'imirimo. Ega nk'ubu ndiko nagenda no sanga hano ariko barakora nk'abafasha. Hakuna kulala leo, hakuna kulala, ni kazi tu. Rero ico twifuza nuko ubumwe wese agira ico akoze kugira ngo azane ibihingurwa, kugira ngo abagira amahinguriro nabo
baronke ico bakora bongere baha akazi abanyabuhinga. Leta rero izoshigikira cyane abakora amahinguriro kandi none yataguye kubafasha kuko iyo leta isahirije abarimyi n'aborozi ibihejeje kurondera ibihingurwa. Abagwiza tunga rero mwe muritegura guhingura kuko turiko turabaremera ivyo muzohingura. Hanyuma bene gihugu bazoba barosa aho bashorera, namwe murosa ibihingurwa, mwongere mutanya akazi duce dushora umusesekara hanze turonye amahera y'agaciro. Amahinguriro rero nico kizodukiza. Leta kandi naho nyene igiye kubafasha kubaka amabarabara. Erega ntimuzoshora none mwoshorera hehe kandi atamabarabara ariho. Abo mu Cibitoki bazoshorera itomate imwaro guta atamabarabara. Mugubu harabangutse biroroshe ko za tomate zahora zibora mu Cibitoki ini mwaro muzikeneye ubu bazozizana. Murumva yuko haje politike nshasha aho mushoreranira na mwebwe. Amabarabara rero agiye kugwira. Ewe mwaro murahiriwe. Erega mwaro mwamaze gufatana na Gitega sinzi ko mwabibonye. Gitega umugwa mukuru wa politiki. Ubu ndabwira igihe mugira mutera imbere mwaro. Uzobakorera umugwa mukuru wa politiki azoba yitahira imwaro. Aca yubaka akazu keza, hanyuma namwe uwinuye umusenyi, uwafyatuye amatafari, umufundi, umuenjeniyeri bose bazoba barosa akazi. Kubera imvukira z'imwaro ntizizokwemera kubaka Igitega aho bazora bagenda iminota 15. Murumva ko mwaro yamaze gufatana na Gitega. Ewe Nyabihanga urahiriwe. Kuko Nyabihanga kizoba ari ikiraro gifatanya umuji wa Mwaro n'umuji wa Gitega. Ewe Nyabihanga byari bihanganye. Ndabakunda cyane kuko iyo ndavyibutse njamabara cyane. Ndavye ingene intwaro zahera habaye inshungu ya demokarasi muri iki gihugu, ariko bakananirwa no kubakira inzu abavyeyi b'incungu ya demokarasi. Mukazubona uno munsi baje kubasaba amajwi. Abantu bananiwe no kubakira abavyeyi b'incungu ya demokarasi bikanga ko bubaka n'akazu kabo kakubakwa na nyene icubahiro imboneza yacu ku ntwaro ya CNDD-FDD. Tumukomera amashi menshi. Nagenda abwira abanyamwaro cyane cyane komine Nyabihanga dutora 100% ubutegetsi bushasha uko bugira buzane vyizi Nyabihanga. Ntimurabe imigambwe turiko dutora imigambi, ntimurabe imigambwe. Raba babazana imigambi myiza. Umugambwe wawe gumamwo nta ugukuyeyo, mugabo tora imigambi myiza. Tora imigambi kuko nibizoja mu ngiro ibi byose ariko ndababwira mudatoye CNDD-FDD. Tora imigambi rakakuraba imigambi. Umugambwe wawe ni sawa, utuwa mu mugambwe utaha mu mugambwe. Tora imigambi. Iyi migambi ndabazaniye nizoja mu ngiro mudatoye 100% kuko muteza gutora abashinga amateka bazoza kunyitsa. Ntimuvuge ngo mutore jewe gusa, mutore n'abashinga amateka muzoza muratuma kumbwira naho na jewe nzokwiyizira. Mutore abajenama ba komine bazoza gushira mu ngiro iyo migambi kuko izobera iwanyu nyene. Ntimutore ingyarya mugabo, nimuze mutore ingyarya, mutora abo muzi. Twe tugira Imana twatoye abo mwaduhaye, twabazaniye abo mwaduhaye. Ryaterambere bavako rikogera kabagarukako. Amabarabara rero saya y'ikaburimbi gusa, harakenewe n'amabarabara y'indarayi. Kandi umugamba aho twarawuhejejega hazokubakwa amabarabara y'indarayi kugira ntitugogwe tugenda ku hariya kwibahari kuko bama bavuga ngo Burundi ngo burugaranywe. Mugigi
twitwengeje rero nitwe tugaburira amazi ibihugu byose byo ku isi. Rero tuzokubaka amabarabara y'indarayi, ikibuga c'indege c'Igitega n'ic'Ibujumbura, ic'Ibujumbura no kugisanura, hama twongere tukore n'ikibuga c'indege c'Igitega kugira ngo tugire vya bindi bita twiyagure kuko hose ni mu Burundi. Hanyuma n'ibivuko bikuru bikuru hariho nko mu Rumonge, Nyanzarake n'Ibujumbura. Iyo yose ni imigambi izotuma dushobora gushora ivyo twimbuye tukongera tukagura n'ivyo mu mahanga bikaza bitatugoye. Umugwizatunga rero nagira ndabwire ajyana n'agaciro kuri izi nzego nshasha. Bagwizatunga himiriza bose batora 100%, kuko mugiye gukorana na leta. Twarabonye aho mwahombeye, twarasanze hari abantu mu mutwe wabo atakindi bakora atari ugucuvya abagwizatunga. None ubu rero tuzokomeza cyane ubushikiranganje bujejwe amahinguriro n'ubudandaji kugira ngo mubo bafata umugongo. Nagira ndababwira yuko tuzobaha agaciro nka kujya duha agaciro abakozi ba leta. Ntivyumvikana umukozi wa leta usanga yirirwa arizungurukira mu ntebe ukarondera ivyo yimbura akabibura, hanyuma ugacumuha pasiporo diplomatike. Muko mugwizatunga y'amadevize ukamwima pasiporo diplomatike. Abagwizatunga rero ndababwire ubu namwe mugiye kugira agaciro, uwuzana amahera y'agaciro tukumva ko n'abahonyora haza akaronka pasiporo keza. Kuko kare babonye umugwizatunga bahaye pasiporo nziza bacava ngo meya nkunya bayimuhereye ikigwa cejwe iki mu ntwaro. None kwaje hanze erega yagenda kutuzanira amadevize amahera y'agaciro akongera akatuzanira ivyo rudafise. Nico gituma umugwizatunga yiyemera azotwereka yuko yinjiza amahera y'agaciro, nawe leta izomuha agaciro kugira tubatera intege mwese. Umukozi wa leta nababwiye ko ubu tugira tugwiza umwimbu, dukora kugira tugwiza umwimbu. Umukozi wa leta amenye yuko yagiye gufasha mu buhinga abene gihugu b'abagwizatunga n'abagwiza mwimbu. Umukozi wa leta rero azoherekana ko koko nawe afise raporo atanga yuko yakoze neza, nawe azoheza hembegwe ico yakoze. Tugiye kwerekana yuko umukozi wa leta adakorera bwerere. Mugabo ikinebwe ntikirimwo. Umukozi wese ategereza kwerekana ubuhinga bwiwe akabuzana, hanyuma nawe kuco yakoze akagihemberwa bikwiye hamwe atidoga. Mukamurumva kugira uhembwe kugira ngo ivyo uhembwa biboneke, kuko twe duhembwa abakozi ba leta bahembwa n'abene gihugu kubera bariko barabakorera. Utabakoreye rero ntazere guhembwa, kandi abene gihugu nibo bazoza baratubwira. Ariko kubwa ngingo abakozi ba leta bategerezwa guhembwa kuko nabo babakoze. Birahimbaye ubonye umukozi atonda 12:30 ku kazi ugasanga atashe saa 3 y'ijoro, hamukazi ubona ararose n'agashahara kaboneka. Ivyo rero tuzobikora kuko tugiye kugwiza itungo Burundi butunge, ntagira abantu bazosubira kwidoga. Nico gituma rero dukeneye abakozi b'ukuri atarabingwiza murongo. Hari abantu bahora bishimikiza ngo jewe ngo ko mfise umwana imwaro ngo nzoronka. Abanyamwaro namwe ngo mfise umwana imwaro ngo nzoronka, akarenga rero kagira kaveho. Umuntu aronye akazi kuko abishoboye, kuko twasanze bijya byupfa guseheramwo. Twararindiriye umwimbu twaronka turabura. Kandi nagira ndababwire mu Burundi bwose basaba abakozi ba leta ubukene buzoba bwinjiye, kuko abakozi ba leta n'abahinga bajeje gufasha abagwizatunga. None twese wumva duciye tuja gukora muri leta, abagwizatunga bazoba bande, abagwiza mwimbu bazoba bande. Tugira twijukire ibikorwa byo kugwiza umwimbu. Ndavye neza rero ndabona yuko atanumwe twibagiye mu buzima bw'igihugu mu byo navuze. Hari uwabuze? Je nibaza ko atanumwe yabuze. Nibaza ko atanumwe yabuze, kuko
tumaze gushiraho leta mvyeyi ifasha umurundi wese mu kugwiza umwimbu, twese hamwe rero tuzoca tugira urunani. Ubu tugiye kugira urunani mu rugamba rw'iterambere. Mu runani rw'iterambere nta numwe asiga abandi kandi nta uja inyuma, tugenda twese urunani. Amacakubiri mwahora mwiyumvira tuyate, ntagiye uzosubira kuraba umugambwe wiwe n'idini ryiwe, ntagiye ubwoko twarabihejeje byose. Twese tugire urunani. Tugize urunani rero tugatora imigambi, nta kibuza Uburundi burahejeje kogorora, turahejeje gutera imbere. Nico gituma jewe ndavye navuze nari nibagiye babandi bantaho nikora ndagasubiremwo. Bantaho nikora murambona hari abagira neza babafasha, tukabona ibigo bishobora gufasha bantaho nikora. Aho navuze abatama n'abatamakazi bageze mu zabukuru, abantu bamugaye atana kimwe mubona bokora. Bantu b'Imana mwe mumenye ko bajya niyo magerageza Imana yaduhaye kugira ngo irabe yuko koko dufise ubuntu yaduhaye. Nico gituma bajya dutegereza kubafasha. Ibigo byose by'abagira neza bemeye gufasha bantaho nikora, leta igiye kubafata mu mugongo. N'abagira neza koko kandi ndabonereho kubashimira. Hariho abantu b'ababikira, abafurero, abapatiri, hariho amafondasiyo bafasha cyane abantaho nikora. Ugasanga bafise udupfuvyi, bafise abamugaye, bafise abatama n'abatamakazi. None gaye mwabo ntibariko bakorera igihugu. Igihimbaye nuko atamishahara basaba gusa bati dufate mu mugongo, hanyuma ibindi tuzovyikorera. None rero nagira ndabemerere yuko mu migambi dufise bijya bigo byose tutegerezwa kubifasha kugira ngo nabo baronye inkomezi zo gushobora rero gufasha neza, niho bazomera ko twese turi kumwe. Murumva ko nabo rero bantaho nikora barashikiriwe. Kandi rero nuko ku mutumba tuzotegerezwa kumenya bantaho nikora bahari kugira tubafashe mu vy'amagara yabo, tubafashe mu vyankenegwa. Ubu rero tugiye gukora ku buryo ku mutumba bazoba bazwi bantaho nikora kugira ngo nabo ntibadupfane hataragera, kuko bajya n'abana b'Imana. Imana yabazanye yabiretse ngo bibe kugira ngo igikorwa cyayo kigaragare. None rero twebwe niba bari impumyi, Imana yaturemye tubona kugira ngo tubagirire amaso. Niba batagira amaguru, Imana yabaremye kugira ngo twebe tubabera amabekiye. Niba arabatama n'abatamakazi, Imana yadushizeho kugira ngo tubabera abuzukuru n'abuzukuruza. Nico gituma twese yo dutegereza kubafasha. Nibaza ko atawusigaye, ntawusigaye kuko nta numwe tudafitiye umugambi. None rero niweje ko atanumwe tudafitiye umugambi, nagira ndabaza ikibazo. Ariko nkeneye cyane cyane ko muzonyishura itariki 20 Rusama. N'inyisi ikomeye muzontora, abanyamwaro muzontora gute? Nagira ndabwire rero tugiye rero gukora ko mwemeye kuntora. Kandi jewe n'umugambwe nkomokamwo Imana twayihaye ikibazo ca mbere, tuzokwama tuyamaze ijoro n'umurango kugira igumiheza agira Uburundi. Mutima mwera datugume ngo ntiduze rusubire mu bidusamaza bituma tutamererwa neza. Mbere rero ko twinezererewe rero tuzotora neza, nagira nsabe badushirire ko akaririmbo twe turitambira. None hari ikindi gisigaye, twitambire. Who
kubera bavuga bati we turakuzi urashoboye. Hanyuma ngenda ahandi nza numva banyise ngo ndi umuhizi mu iterambere, banyita muhizi. Ejo imboneza yamaho iriko irabashikiriza za numva nyise bari umwete. Jewe rero nagira ndabwira yuko koko ivyo banyita ndabishoboye, sinje kwiga sindi umunyeshure. Ivyo nababwiye byose murumva ko ndabivuga nk'ubizi, kuko imyimenyerezo narahejeje mu nzego z'umutekano. Igihe narindiyo barandugije amapete gushikaho bashikana ku ipete rya generale. None umuntu amaze kuja mu ntwaza ngabo z'abagenero ga yemwe, aho sinari mpejeje kuronka diplome. None ubu naho baci avuga ngo nze gukomanda urugamba rw'iterambere ngo nirwo nago rutoroshe. Ubu rero nje ndi komanda w'iterambere, naho nyene sanze narahejeje kugira umwimenyerezo, kuko ico nahereye ko kwabaye gutangura gupanga inteko. Ndabanza ndigisha mwese abarundi, ndabigisha ingene twogwana urugamba rwo kurwanya ubukene. Mpera kuri umwe wese ahere mu rugo iwe. Nza mbona inzara mwasi wa mbere rutura tumukubise ngaho, ndasubira ntubu rero tutangure rero ndi rugamba, kuko rero kare twagwana n'inzara. Inzara nasanze umenga iroroshe, kuko bukene arimwo vyinshi. Bukene umuntu afise ubukene n'imvunja nazibagiye agwara imvunja. Nuvuga bukene nasanze ari mubi cane. Charero ntegura abantu bose biyemeje kugwana n'ubukene, zabona abarundi bose baravyemeye. Nta mutumba numwe utakoze umugwi w'abagwanyi bo kugwanya ubukene. Mbadatondesheje imigwi y'abagwanyi bo kugwanya ubukene, najya amakoperative mubona iwanyu. Murumva ndabaza kugira imigwi y'abagwanyi. Hanyuma turara tuti none ibikoresho nibihe? Ibikoresho navyo rero twasale cyari gikomeye, kubera jewe nabaye intwaza ngabo ntwara igisata c'ibikoresho mu nzego z'umutekano. Naciye sanga hariho agahaze, nico gituma twaciye tuba tuti iyi migwi yo kurwanya ubukene yitwa amakoperative mu mitumba, reka tuyisahirize tuyingurane miliyoni 10 kugira ngo ishobore kugira ingoga zo kurwanya ubukene. None nubu buca dusubira, uwundi mwaka dusubire, n'uwundi mwaka gushika muzovuga muti twaramaze gutera imbere tuyakeneye ntitukiyakeneye, yahebajye bahingura nabo kugira ngo turonke aho dushorera umwimbu. Aha rero murumva intambwe ikurikira. Nahejeje gupanga ingabo zo kurwanya ubukene, imigwi y'abagwanyi nka kurya tuhora tuvuga ngo ikompanyi. Ubu naheje amakompanyi, amakoperative muyita amakompanyi. Hanyuma rero duca duduga tugire vya bindi bita imigwi y'abagwanyi, bimwe twita Jenido Komba. N'abahingura rero, amahinguriro aca yitwa rero babandi binseruka rukambye. Mwaro ngaha murabizi nimwe mufise vya kirimbuzi. Ubu rero amahinguriro nazo baje kugira gasangangura ubukene, asangangura ubukene, kandi ivyo vyose rero ni jewe nzoja bikomandaga. Amahinguriro arabakora umwimbu bizoba biruko. Hanyuma rero turaduga tugashika rero no kuri leta majoro. Ijya rero izoba ari leta izoba ijejwe kwiga neza ingene imigambi yose mushaka ija mu ngiro. Hanyuma rero njemba chef d'etat majoro nanje rero. Ubu rero turiko dutunganya ingene dushiraho
iyo eta majoro duce dushiraho na konseye rero abashinga amateka bazoza bararaba ko eta majoro iriko iratunganiriza neza bene gihugu. Jewe rero mugira mutore murumva muzoba mungize komanda mukuru kizigenza mu rugamba rwo kurwana n'ubukene. Mwese aho muca hose muvuge muti kuva ubu turataguye kurwana n'ubukene. Ntimurindire itariki 20 aha twabadutse none ko mwemeye kuntora. Amatora azogera turi ku kivi. Ubu rero nicyo gituma rero nagira ndabatume ikomine ku ikomine, izone ku izone, umutumba ku mutumba, agacimbiri ku gacimbiri, nyumba 10 kuri nyumba 10, umuryango ku muryango, inzu ku nzu, umuntu ku muntu. Tubigishe imigambi kugira ngo urugamba ntagire n'umwe azosigara inyuma, kugira ngo Burundi twerekane ko twikukiye koko, tugwane n'umwasi yitwa umukene gushika tumutsinde. CNDD-FDD ramba, CNDD-FDD komera, abagumya banga komera, abakenya rugamba kenya zigume, imbonera kure shirira kubikorwa. Abarundi mwese ramba, abarundi mwese gwanya ubukene. Ubwo rugamba rero nagira ndababwire ko turutsinze. Harya umuntu yatanguye abashitse tugitangura kurondera intwaro y'abene gihugu, murazire byatugoye. Twarara Rubunda, turagwara kwashi, turara mu Bisaka, mugabo twarabishitseko. None ga yemwe urugamba tuzogwana twirarira muhiri wacu, twinywera karengwe, twikura kuya. Ubwo rugamba ruzotunanira ga yemwe. Ntagire mugabo ibidusamaza, ntimusamazwe n'amacakubiri afatiye kubitagira mvura, ntimusamazwe n'ivyo ngo nakari mu mugambo w'ucanke uriya, ngo nakari mu idini ricanke ririya. Imana Barundi twese twaramaze kuyishira imbere mu gutora ibwirizwa shingiro, aho umukuru w'igihugu azobanza kwishikana imbere y'Imana imbere yuko atangura amabanga. Ereka n'abarundi bose hajya babishikanye. Nico gituma rero twebwe atabwoba, turi kumwe twese, intsinzi birashoboka. Turi kumwe twese, intsinzi ni turi kumwe n'Imana, tukaba kumwe n'abene gihugu bose, birashoboka. Nico gituma rero tuzokwama imisi yose tuninahaza iyo Mana yo yadushikanye ngaha. Murakoze rero, Imana ihezagire mwese. Abanyamwaro oye! Tuzohura turiko turagira kwa kundi dutamba intsinzi dutanguye urugamba. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.